ndabaye kaze mu kiganiro c'amasengesho mushikizwa na mwene so Habimana Djibril. Uno musi Imana yashyize umutima wanje rivuga ngo subira inyuma wisuzume. Nk'abakristo canke nk'abana b'Imana turakwiye mu buzima kugera ahantu twisuzuma, tugasubira tukisuzuma, tukaraba ko inzira turiko turagendamwo ariyo Imana yaduhamagariye kugenderamwo. Tukisuzuma tukaraba yuko mbega ubuzima ndiko ndagenderamwo n'ubuzima Imana ingombamwo canke naravuye mu nzira Imana ingombamwo. Umuntu akagera ahantu yisuzuma ku buryo aja mu nzira Imana ikeneye ko agendamwo. Abantu benshi rero barabaho ubuzima nk'abakristo mugo badasubira inyuma ngo bisuzume, badasubira inyuma ngo barabe vy'ukuri yuko iyo Mana vy'ukuri bagendana nayo vy'ukuri canke ko bakikunda nko bwa mbere barabayikunda. Reka tudatevye dusome muri Zaburi 139 kuwera ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 24. Haravuga ngo Mana nsuzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyumviro vyanje, urabe yuko hariho inzira y'ibibi yoba iri muri jewe, undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Uyu mwanditsi yari Dawidi, ni indirimbo Dawidi yahaye abaririmbyi mu rushengero. Dawidi harageze igihe mu buzima bwiwe arabwira Imana avuga, Mana suzuma, fata Mana unsuzume, urabe usuzume umutima wanje, uwucace umenye ivyumviro vy'iwanje, urabe yuko hariho inzira y'ibibi yoba iri muri jewe, undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Uno munsi nk'umukristo wari ukwiye kuzurafata umwanya ukirimburako, ukiyumvirako, ukavuga mbega ubuzima ndiko ndagenderamo nubwo Imana ingombamo, mbega inzira ndiko ndagenderamo ni Imana ingombamo, mbega ibikorwa ndiko ndakora ndabikora kubera ko Imana igomba ko ndabikora cyangwa ndiko ndabikora kubera ko je ngomba kubikora. Umuntu rero nk'abakristo tugiye gusubira inyuma tukisuzuma, tugashira imitima yacu imbere y'Imana, tugaha Imana kugira Imana itwereka aho dukwiye gukosora. Nk'umukristo wari ukwiye kubaho ubuzima bwawe bwose ugenda nk'uko ugomba, wari ukwiye kugenda nk'uko Imana ibigomba. Muri kugira rero ugenda nk'uko Imana ibigomba, wari ukwiye kwisuzuma, wari ukwiye kwegera Imana ugasaba Imana ikagusuzuma, Imana ikakwereka inzira ukwiye kugenderamwo. Bibiliya iravuga ngo, ijambo ry'Imana iravuga muri Zaburi ngo ijambo ryawe ngo nitare muri kiribirenge vyanje. Igihe usoma ijambo ry'Imana irakwereka inzira yawe. Ukwiye kuba umuntu usoma ijambo ry'Imana, kandi ukwiye kuba umuntu uja imbere y'Imana ugasenga, ukarondera Imana kugira Imana ikwereke inzira ukwiye kugenderamo. Hajya mu mutima w'umuntu huzuyemo ibintu vyinshi, mugaye ico Imana ibikeneye gufata uwo mutima wawe iwushire mu nzira yawe, iwereke aho ukwiye kuja. Ntukwiye kuvuga ivyo ushaka vyose, ukwiye kwisuzuma ugira urabe ivy'ukuri yuko n'amajambo uvuga ari amajambo Imana igomba, yuko amajambo uvuga ari amajambo ajanye n'inzira Imana igomba kukujanamo. Imba ivyumviro ufise, ntukwiye kugira ivyumviro nk'uko abandi biyumvira, ukwiye kugira ivyumviro bijanye n'uko Imana igomba kugenda. Canke mu yandi majambo ukwiye kugira ivyumviro nk'ivya Kristo, kuko ivyumviro vya Kristo ntukora ivy'iwawe ariko ukora ivyo Imana igomba, ukora ivyo Imana igomba gukora muri ico gihe. Ndizewe uri kurangurira no munsi uriko uratahura igituma ukwiye kwisuzuma. Ico Imana ibikeneye yuko ubuzima bwacu butabaho nitubeho nk'abashaka nk'abirongora, ariko tubeho nk'abarongorwa n'Imana. Imana irakeneye kuno munsi kukurongora, mugo kugira ngo ikurongore vy'ukuri nuko wenyine ubanza kwitahura, ubanza kwanza kwisuzuma. Umere nka Dawidi yaje imbere y'Imana aravuga, Mana ndashaka unsese, ndashaka ungirire examen, ndashaka usubire unyereke inzira ziwawe, ndashaka usubire kandi usonde muri jewe, unyereke inzira nkwiye kugenderamo, urabe ko atakibi kiri muri jewe. Nimba uri umukristo no munsi uri umukristo mugabo Satani ntazokureka kugutanta canke kukugerageza. Ukwiye kuza imbere y'Imana kugira Imana iguhe inkomezi zo gushobora kunesha umugwanizi, ushobora kuza imbere y'Imana kugira Imana uyereke umutima wawe, uyereke ivyumviro vyiwawe, uyereke inzira ukeneye kugenderamo kugira Imana ikurongorere mu nzira ikeneye. Reka tudatebe twongera dusome ni Zaburi kandi Dawidi yanditse muri Zaburi igice ca 26 kugera ku murongo wa 2. 26 kugera ku murongo wa 2 haravuga ngo 26 kugera ku murongo wa 2 haravuga ngo Uhoraho unsuzume ungerageze
sesa umushaha wanje n'umutima wanje. Dawidi yarageze aja imbere y'Imana, arabwira Imana, Mana ndashaka unsese, ndashaka unyige, ndashaka unyereke inzira nkwiye kugenderamo. N'ivyo nk'umukristo ukwiye gukira mu buzima bw'iwawe, ntukwiye kubaho nk'uko ugomba, ari ukwiye kugera igihe ukicara ukaja mu cyumba ukabwira Imana, Mana ubuzima ndiko ndagenderamo peut-être sibwo nari nkwiye kugenderamo, Mana ndakeneye unyerekere ubwo nari kugenderamo, ndakeneye unyereke inzira nkwiye kugenderamo. N'ivyo Imana ikugomba ko kuno mugoroba, irakeneye ko wisuzuma ukasaba n'Imana ikagusuzuma, uko Imana iragomba kugendera mu ntsinzi, Imana iragomba kugendera mu nzira y'ukuri, Imana iragomba kugendera mu nzira yayo. Mugabo uzogendera mu nzira yayo utari wa muntu igihe imisi yose yamafata umwanya ugusura kwirimbura, ugusura kandi kwibaza ibibazo, avuga mbega Imana tiko turagenda, mbega by'ukuri tiko turagendana nayo, mbega ndiko ngenda uko Imana yari bikeneye, mbega ndiko mvuga amajambo Imana ikeneye ko mvuga, mbega ndiko nkora ivyo Imana yashaka ko nkora, mbega vya bikorwa b'Imana yateguye isi tarabaho ndiko ndabigenderamo. Ivyo nivyo Imana bikeneye ko umuntu agenderamo nk'umukristo, nk'umuntu yihaye Kristo vy'ukuri. Imana ivyo ikeneye ko no mugoroba, irakeneye kumurukana kanya k'amasengesho, usura kandi ukirimburako, usura kandi ukiyumvirako, usura kandi ukisuzuma, ugasubira inyuma ukavuga, Mana peut-être mu mezi aheze sinagenze uko bikiye kugenda, uno munsi ndakeneye kandi usura usuzume, uno munsi ndakeneye kandi usura unyereke inzira, uno munsi ndakeneye kandi usura unyereke uko nkwiye kubikora. Imana nuwazi imbere yawo ufise n'umutima wa Dawidi, Imana ntizoreka kukwereka inzira, Imana ntizoreka kukwereka uko ukwiye kubigenza. Reka dusome Yohana igice cya kabiri umurongo igice cya kabiri umurongo wa 4. Igice cya kabiri umurongo wa 4. Yohana igice cya kabiri umurongo wa 4. Haravuga ngo, ariko mfise ico ndakugayako, ni uko we waretse urukundo rwawe rwa mbere. Hari ikintu kimwe Imana yagaya kuri rino shengero ry'Efeso, ngo nuko bari barahevye urukundo rwabo rwa mbere. Urukundo bakunda Imana ubwa mbere bagikizwa, sigo bari bakikunda ico gihe. Imana rero kirababwira rero, ni musandi mwisuzume, murabaho mwagwiriye. Dusome umurongo wa 5, nuko wibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere, nutagira utyo nzokuzako nkure igiterekwa ko itara cawe ahantu haco kiretse wihanye. Ico Imana ibikeneye nk'umukristo, bikeneye kugira ahantu wisuzuma. Jambo ry'Imana tubwiye yuko Imana ayirishengero ry'Abanyefeso, Imana irababwira ngo nivyo hari ibintu hari ibikorwa byiza mukora, nivyo hari ibintu binabiriya mukora, mugabo hari ikintu kimwe ndabagayako kubera ko mwaratakaje urukundo rwanyu rwa nyuma. Uno munsi ico Imana ikeneye, uno munsi yakeneye ko usubira kwisirimbura ko kandi urakeneye ko usubira kwisuzuma kandi ukabwira Imana, Mana uko none ndagukunda kera, ndabona umenga vyarasubiye inyuma, ndakwinginze umfashe subire kandi ugukunda. Erega urashobora kubisaba Imana, erega urashobora kwegera Imana ukabwira Imana, Mana muri igano cy'amasengesho ndafashe ingingo yo gukukurikira, ndasabye imbabazi ahantu hose nagiye kure yawe, imisi no banamazi ntako ntafata umwanya wo gusenga, ndasabye ikigongwe ungirira imbabazi, imisi yose mazi mami nasoma ijambo ry'Imana, ndasabye ikigongwe ungirira imbabazi, hamukihana hamugasubira muri rwa rukundo rwawe rwa mbere. Ushobora kuba kera waromara amasaha menshi uri imbere y'Imana, mugabo ubunye ukaba ata mwanya ugifise. Ico Imana ikeneye no muzi, irakeneye ko uwo mwanya usubizako, irakeneye ko usurandi kumarana n'Imana basi n'isaha imwe, irakeneye ko ushobora kumarana na basi n'Imana umwanya na mutoya. Imana irakeneye ko musura kubana, Imana irakeneye ko musura gufatana uyu mwanya, Imana irakeneye ko usoma ijambo ryayo, kuko ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana igice cya 14, ijambo ry'Imana ratubwira yuko ngo Yesu yarabwiye bishababwira ngo igihe mwe mazoza ngo azobibutsa amajambo navuze. Imana ishobora kuvugana nawe igihe utajambo ry'Imana ufise muri wewe, igihe utabisi ijambo ryayo muri wewe. Muri Zaburi aravuga ngo urabisi ijambo ryawe kugira ngo nowe gugucumurako. David navuze ngo nabisi ijambo ryawe kugira ngo nowe gugucumurako. Igituma usanga umuntu yasubiye inyuma, igituma umuntu usanga yasubiye kuja kure y'Imana, ni kwera ko atajambo afise muri we. Bibiliya iravuga ngo mugire ijambo muri we kandi murigire rigwiriye. Imana ishaka kugira ijambo rigire kandi rigwiriye. Igihe uzoshika mu
vyago Imana izozana mpwemu w'Imana akwibutsa amajambo kugira ngo ushobore kugenda muri iyo nzira Imana ikeneye. Tuko turavuga mu gusubira inyuma ngo wisuzume, ntushobora gusubira inyuma ngo wisuzume igihe utazi ijambo ry'Imana, igihe udafata umwanya wo gusenga. Uno munsi Imana irakeneye yuko usubira kuri rwa rukundo rwawe rwa mbere, usubira kandi kwisuzuma ugasubira kuri rukundo rwawe rwa mbere, usubira kuraba aho wagwiriye ugasubira kandi guhaguruka kuri ivy'Imana n'ivyo ikeneye ko no mugoroba. Ndizeye ko amajambo akwiye hano kandi gushikanya ndi hano, ndizeye uri kurankurikira. Ushobora kuba ari ubuzima uri kuragenderamwo mugabo ugasanga warasubiye inyuma, ugasanga uko wari umeze kera ubusiku kimeze, mugabo icyo Imana ikeneye no munsi irakeneye ko usubira inyuma ukaraba inzira wagenderamo bwa mbere, nimba izo nzira zarizo ugasubira ukazigenderamwo, kuko utabigendereyemwo ubuzima bwawe buzogenda buja hasi, ubuzima bwawe buzogenda busubira inyuma. Imana nayo ntiyifuza ko usubira inyuma, Imana yifuza ko utera imbere, Imana yifuza ko ugumuja imbere, ntiyifuza ko usubira inyuma. Imana iragukunda ku buryo ishaka ko utera imbere. Wowe uri kurangukira no munsi rero ni umunsi wawe wo kwihana, ni umunsi wawe wo gusubirana n'Imana, ni umunsi wawe wo kwisuzuma, ni umunsi wo kugendana n'Imana, ni umunsi wo gufata ino ngingo. Nize uri kurankurikira, uri kuratahura amajambo ndiko ndavuga, uri kuratahura rino jambo ndiko ndavuga, kandi nize ugira ufata ingingo. Muri nakano kanya ndize ko amajambo yo kwihana ko ndagushikanya handi hantu. Hari undi mwanya ngomba tuko tujamwo, shaka tuje mu mwanya wo gusenga. Ushobora kuba uri kurangurikira mu no mwanya, ukaba hari ubuzima uri kuragenderamo butameze neza. Ndiko ndavuga n'amajambo vyatumye usubira inyuma, ukibuka ibihe wabanye n'Imana, ukibuka ukuntu wagendanye n'Imana, ukibuka ingene warusoma ijambo ry'Imana, ukibuka ingene waruvyuka mu ijoro gusenga mugabo utakibikora. Uno munsi rero ushaka gufata ingingo, ushaka gusubira muri iyo inzira y'uhoraho, inzira yo kugendana n'Imana, inzira yo kumva Imana. Aka niko kanya kiwawe ndagomba ndagufashe gusenga. Ndasenga hama nawe wifate ku mutima, ufatanye nanje muri rino sengesho, ubwira Imana yuko ukeneye gusubira guhaguruka, ubwira Imana gushoboye ukeneye gusubira ndi kugendana n'Imana. Fata ukuboko kwawe ushire ku mutima wawe, hama ndagufashe gusenga. Mugabo nawe bibwira Imana, ubwira Imana ufata ingingo no munsi. Ndabizi uraza aho wagwiriye, uraza aho wasubiriye inyuma. Uno munsi n'umwanya wo gusubira handi guhaguruka, uno munsi n'umwanya wo gusubira handi gufata indi ntambwe, gufata indi ngingo yo kugendana n'Imana. Fata rero kuboko ushire ku mutima, hama ndagufashe gusenga. Reka dusenge. Vuge data mwiza, ndasenge no muntu mwami ariko arankurikira mwami yarasubiye inyuma mwami. Mwe no jambo ryawe yatubwiye mwami ngo twisuzume mwami, twibuke mwami aho tuhagwiriye mwami, hama twihane duhaguruke mwami. Ndasengeye no muntu mwami umushoboze mwami. Jambo ryawe ravuga mwami ngo dushoboza naho duha inkomezi mwami. Ndamusengeye mwami umushoboze mw'izina rya Yesu Kristo, umuhaguruse demente na mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Ivyamunaniye vyose ndavuze ko kuno mugoroba mwami bitegeso handi kumunanira mwami mw'izina rya Yesu Kristo. Arasubira kandi gusenga, arasubira kandi gusoma ijambo ry'Imana mw'izina rya Yesu Kristo. Ukudendebukirwa kuramuvamwo mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenze asubire yongerezwe mwami intege, umuriro wawe mwami umumanukeko, mwami wawe mwami mwuzure mw'izina rya Yesu Kristo. Ubunyene ndiko ndavuga mwami bimubeko, ubunyene ndiko ndavuga mwami yumve mwami yujujwe mwami, yumve mwami akomejwe mwami, yumve mwami asurikiwe kandi kugendana nawe mwami. Urakoze data mwiza kubera ubikoze, urakoze data mwiza kubera umushoboje. Ndagushima mwami kugiye kumva inaye mwami, kugiye kubona mwami anyandikira mwami, ambwira mwami kugira neza kwawe, ambwira mwami kiko wamugiriye neza. Nushigwe hejuru mwami, ni mwiza Yesu ndabisenda vyizera, amen. Ndize ko n'umwanya w'amasengesho wo kwihana kandi gushikana handi hano. Ndize yuko ugiye kunyandikira umbwira unshingira intare ivy'Imana akora mu buzima bwawe. Ushobora kuri kurangurikira muri no mwanya mugabo ukaba ugwaye, ufise ikibazo, uriko uraraba inyuma ukibona ugikomeye utagwaye. Mugabo no munsi ico Imana irakeneye gusubiza itoto, irakeneye gusubiza kandi amagara wari ufise, irakeneye kukugarukana ukomeye. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana cha 11 umurongo wa 40,
Yesu abwira umuntu witwa Marita, aramubwira ko sinakubwiye yuko niwizera Imana uza kubona ubwiza bw'Imana. Nanjye ndaje kubwira n'umuzi ko no mugoroba, kuko niwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Imana irakeneye kugusubiza itoto, Imana irakeneye kandi kuguha inkomezi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nitubeshaho n'ibyo tubonesha, amaze kutubeshaho no kwizera. Nturabe iyo situation urimo, nturabe ububabare ufise, nturabe ivyo ukuntu umaze iminsi udahaguruka. Ngoranje kukubwira yuko Yesu no musara guhagurutsa, Yesu no musara guha inkomezi. Wowe niwizera gusa uraza kubona ubwiza bw'Imana. Fata aho hantu hose ugwaye, amanda gusengera, wizere yuko Kristo akiza. Kujama y'Imana tubwira yuko gumishagu yiwe twakiza ingwara. Si ingwara ugiye gukira ubunyene, ako ni ingwara Kristo yikoreye ku musaraba. Haraheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Inkoni yakubiswe kugira wowe ukira ingwara, yakubiswe kugira ngo wowe umererwe neza. Ngimuri umwangenda gufashe gusenga, wizere yuko ano masengesho agiye gukiza, ano masengesho agiye gutuma uhaguruka aho wicaye. Data mwiza, ndasengeye umuntu mwami agwaye ko no mugoroba mwami, ndakubisa hasi iyo ngwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenaguye ingwara hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ugwaye umutwe, ugwaye amaguru, ugwaye estoma, ugwaye diabete, ndavuze ngo diabete muvemo de maintenant mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ubunyene ingwara yose uko yitwa, ugwaye sida, ugwaye mwami, izo ngwara zose mwami abantu bavuga ko bidashoboka ko abantu bakira mwami, sinitayeho mwami ukuntu ameze, sinitayeho mwami iyo myaka abimazemwo, ariko ndavusenze mu izina rya Yesu Kristo yakira gukira ubunyene yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze datamiza kumuhagurukije, urakoze datamiza kumukijije, urakoze bamukijije uwo muntu araribwa mu nda, urakoze bamukijije mwami uwo muntu mwami amaguru aguma umenga mwami nibisore ko ramujya mu maguru. Urakoze data miza kumukijije ubunyene, ndagushimiye ko biheze, kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana mwami ikomeye. Ndasenge n'umuntu mwami yaryame mwami akunda kurota mwami ibintu by'ubusambanyi, akunda kurota mwami ibintu by'ibishitani bije kumufata. Ndaseze rero no munsi bino bintu bizo kandi kugaruka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavyirukanye bimurekure guhera ubunyene mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data miza ko nugire neza abantu ko turaba, urakoze data miza ngiye kumva intaye zo kugira neza kwawe, kuzukuntu mwami ubakijije, zukuntu mwami ubabohoye. Ni mu izina rya Yesu ndabise ndavyizera, amen. Ndizera yuko namasengesho yawe kuyahana kandi gushikanya handi hantu. Ndizeye yuko wizeye kandi wabonye ubwiza bw'Imana, kandi ndizeye ko ugiye kunshingira intaye y'ibintu Imana ikiragukorera y'ibintu Imana igukoreye muri no mwanya. Kandi ndizeye yuko uzobandanya ugendana n'Imana. Ndizeye yuko uku kwisuzuma utisuzumwe no munsi gusa, ariko uzokoma wisuzuma iminsi yose kugira umenye ukuntu ugendana n'Imana, kugira umenye aho wagwiriye, hamongera uhaguruke kugera umunsi uzobona Kristo. Naho ubutaha rero mu kindi kiganiro nk'aya mango. Murakoze. Merci pour la croix.